munsi duteye ku munsi wa 16 muri rwa rugendo rw'amahoro. Twihaye imisi 40 yo kwisonzesha. Dusubire tubibutse ko ukwisonzesha canke ukwisonzesha twatanguye kudufitiye akamaro kanini mu mpande zine z'ubuzima bwacu. Voilà. Ubwa mbere twaravuze yuko ukwisonzesha bituma umuntu agira amagara meza, haba munda. Twarerekanye yuko munda ari muri eta majoro y'indwara zose zifata umuntu. Twarabonye rero yuko munda biheza bikagenda neza mu gihe uri kurisonzesha. Twarabonye kandi ko ukwisonzesha bituma umuntu agira amagara meza mu mutwe. Twarabonye yuko umuntu asubira kiyumvira neza, ivyiyumviro vyiwe bikaja ku gihe, ubwenge bukiyongera. Voilà. Kabiri twarabonye ko kwisonzesha bituma umuntu akura mu mpwemu. Biratuma umuntu asubira kugira apeti yo gusoma ijambo ry'Imana, akagyinovora canke akaryiyumvirako, akarizirikana, hanyuma akiyumvira canke akaronka nihishurirwa bivuye kw'iryo jambo ry'Imana. Voilà. Umuntu rero yari yarazimiye canke yari yarabuze umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, akaba ari akaryo keza ko gusubira gusoma ijambo ry'Imana, akaryimvira ko hanyuma akarishira mu bikorwa. Voilà. Ubwa gatatu twarabonye yuko ukwisonzesha ari uburyo bwo kwicisha bugufi. Mu vya politike twarabonye yuko no mu vya politike ukwisonzesha gukora mu gihe wisonzesheje bimwe wari ukunda mu ntumbero yo kugira ngo ushike kwihangiro kanaka wihaye, mu ntumbero yo kugira ngo utore inyishu zari zikubangamiye, cyane cyane inyishu za politike. Voilà. Twarerekanye ba Martin Luther King ukuntu bisonzesheje, twarerekanye ukuntu ba Gandhi bisonzesheje, twarerekanye n'abanyagihugu bahariya muri Irlande canke mu Bwongereza ukuntu bisonzesheje, hakabaho hagaca hava n'izina rya boycott. Voilà. Ubwa nyuma ari bwo bwa kane twarerekanye ukuntu ukwisonzesha bituma urukundo, impuhwe, voilà, bivuka bisubira bikiyubaka mu bantu, abantu bakiyumviranako. Iyo ushonje ukiyumvira uti naho uba wari ufise ivyo urya ukabireka, ukiyumvira uti hajya banaka bama basonze uko ataco bafise. Voilà. Aho rero ivyo bice bituma wiyumvira kuri babandi canke naho batagira ico bambara, ukabaha ukabafasha mu buryo bumwe canke ubundi. Ijambo ry'urufatiro duhagazeko niri rikurikira, ni ryanditse mu Ngoma ya 2 igice c'indwi ku murongo w'14. Riravuga ngo niyo abantu bitirirwa izina ryanje baca bugufi bakava mu ngeso zabo mbi bagasenga barondera mu nyonga hanje, jewe Uhoraho nzobumva ndi mwijuru, ndabaharira ivyaha vyabo kandi ndabakirize n'igihugu. Voilà. Iryo niryo jambo twashimye guhagararako, niryo jambo twashimye ko ryoba ijambo ry'urufatiro muri uru rugendo rw'imisi 40 twatanguye. Umuprotestani ari muri uru rugendo, umukatolika ari muri uru rugendo, umuyisilamu ntiyovuga ko atari muri runo rugendo. Abayisilamu kwisonzesha ivyo si bishasha kuri bo. Ukwicisha bugufi ivyo si bishasha kuri bo, barazi akamaro bifise. Twaraberetse n'abaprofesere b'abayisilamu bariko barasigura akamaro ku kwisonzesha. Uku kwisonzesha nuko abarundi bose ikituryohera nuko amadini yose yemera kwisonzesha. Voilà. Nshimire cyane abantu bari mu rugendo rw'amahoro, abantu bariko baragwana n'imibiri yabo. Umwanditsi umwe niwe yavuze ngo intambara y'umubiri bisumba kugwana intambara yo gufata igisagara. Umubiri waramenyereye kunywa gacupa, umubiri waramenyereye kugenda hariya kurondera abantu hariya, umubiri waramenyereye gufungura indya ziryoshe, ukawubuza uti no stop, iyi ni discipline ahantu ugeza.
iyo ntambara ni intambara ya runyota, ni intambara ikomeye. Uciye ahantu bariko barasoma ukumva nawe biranse kabisa, voilà, mugabo ukavuga uti no, kubera discipline ndimwo, kubera ikintu kanaka nifuza gushikako, ntibishoboka. Wa mubiri ndagutegetse, discipline ndagutegetse, kandi unyumvire. Iyo ntambara ni intambara ya runyota, ngo isumba intambara yo gufata igisagara. Voilà, iyo niyo ntambara rero turiko turagwana. Twashimye gukora urugamba rwo kwibabaza, voilà, urugamba rwo kwiyima ivyo umubiri ushaka, kugira ngo dushike ku mahoro, kugira ngo dushike kuri ya mahoro y'umusesekara, rya terambere rirama. Voilà, rero mumbabarire, twariko turibukanya, nari nifuje gusangira rino jambo na mwebwe. Ni jambo ubwa mbere riri muri Yakobo igice ca mbere ku murongo wa 22 riravuga ngo, kandi mube abakora ivy'iryo jambo, ntimube abaryumva gusa mwibesha. Ijambo ni jambo rihambaye gose. Amajambo ari muri Bibiliya sinzi ingene angana, impapuro ziri muri Bibiliya sinzi ingene zingana, canke impapuro ziri muri Kora y'abayisilamu sinzi ingene zingana, ariko iri jambo waba umuyisilamu, waba umuporoti, waba umukatolika, twese riradutsinda. Voilà, urasoma ijambo ry'Imana, waba umukirisu canke umuyisilamu, voilà, umwe wese arafise ijambo asoma. Rero iri jambo ngerageje kugiyumvira, usanga ayandi majambo yose yubakiye kuri iri. Muti kuki? Naho wosoma ikorowani ukayiheza yose, naho wosoma Bibiliya yose ukayiboroka ku mutwe, ata jambo na rimwe rishobora kugucika, vraiment ngaho wobura umuhanga. Mugabo ngo mube abakora ivy'iryo jambo, ntimube abaryumva gusa mwibesha. Umuntu wese asoma ijambo ntihagire ikintu na kimwe rihindura kuri we, ntarishire mu bikorwa, uyo muntu aba ariko aribesha, kandi abenshi turibesha. Asoma amajambo yerekeye ubumwe, mugabo ubwo bumwe butari mu mitima yacu. Turasoma amajambo yerekeye urukundo, ubwo rukundo rutari mu mitima yacu. Turasoma amajambo yerekeye ibintu byinshi, mugabo ivyo bintu ntitwigere tubishira mu bikorwa vya misi yose. Ibintu bikatuyangarana, ibintu bikononekara, kandi twitwa ngo dusoma amajambo, ariko ayo majambo adupfako ubusa gusa. Yandi majambo turababeshi, turibesha. Voilà, iri jambo rishaje dutsinda. Tube abashira iryo jambo mu bikorwa, ntitube abaryumva gusa. Voilà, ngiri ijambo riryunganira riri muri Matayo igice c'indwi, guhera ku murongo wa 24 gushika ku murongo wa 27. Haravuga ngo, uwumva ayo majambo yanje wese akayakora, asa n'umuntu w'umunyabwenge yubatse inzu yiwe ku rutare. Isegenya iragwa, inkukura igatwaza, igihuhuta kirahuhuta, bisurira kuri ya nzu, ntiyagwa. Iyo nzu ntiyigwa kuko yari imase ku rutare. Ngo ariko uwumva ayo majambo yanje wese ntayakore, asa n'umuntu w'imburabwenge yubatse inzu yiwe ku musenyi. Ibihuhuta, imiyaga, isuri bije biyisenyerako, kandi isenyerana ryayo ngo riba irikomeye. Jambo, wumva ijambo rigaca inyuma y'amatwi, iryo jambo nturishire mu bikorwa, uburimbura bwenge. Rero dusaba Imana ntitugume turimbura bwenge, ahubwo tube
abanyabwenge barishira mu bikorwa, baryumva bakarishira mu bikorwa, hanyuma tuzoba dusa n'abubatse inzu yacu ku rutare. Urutare ninde? Urutare ni Imana. Tuzoba twubatse ku Mana. Voilà, ubatse ku Mana nawe murumva yuko ntagenda hovyo. Ijambo rya nyuma turisome mu Baroma igice ca 2 ku murongo wa 13 haravuga ngo kuko abumvise ivyagezwe atari bo bagororoka imbere y'Imana. Abavyumviye nibo bazotsindanishirizwa. Voilà. Kwama twumva ijambo ry'Imana ntibitugira abagororotsi, ariko kuryumvira bizotuma dutsindanishirizwa. Gutsindanishirizwa ni ijambo rikomeye cyane. Gutsindanishirizwa ni ukuba wari ufise amakosa, hanyuma hakaboneka umuntu atita kuri ayo makosa yawe, mugabo akagucungura, mugabo akagushikana ahantu kubera utabikwiye, ariko kubera impuhwe ziwe, kubera ubuntu bwiwe. Ubundi bwacu rero, tuvuze ubumwe bw'abarundi, tureke kubindyarya, tugire ubwo bumwe vy'ukuri. Tuvuze duti dukundane, dusubize hamwe, tureke guca turyana ngo tugire igihushane, dusubize hamwe vy'ukuri. Hageze kubabarirana, tubabariranire vy'ukuri. Nimba ijambo rivuga ngo ndabinginze bene data muhuze umutima n'inama, muvuge rumwe, mutunganye gose, ngo mwicishije bugufi, twicishe bugufi. Voilà. Aha mw'ishure ry'abarundi bose icigwa gikomeye cyane gusumvya ibindi twigisha no kwicisha bugufi. Uwicisha bugufi ashigwa hejuru. Uwicisha bugufi ntadashika. Ukwicisha bugufi niko Imana ishima. Bizoba bituraniye gusa. Icigwa nyamukuru gica mw'ishure ry'abarundi bose, yaba amabonisi, byaba ivyigwa vy'urugendo, vyose bihagaze ku kwicisha bugufi. Turemeza kandi yuko igihugu c'u Burundi kizokira kubera abarundi twahisemwo kwicisha bugufi. Ukwicisha bugufi niho kuzotuma ihanga ry'u Burundi rishigwa hejuru y'ayandi mahanga yose. Kwijambo ry'Imana rivuga ngo nkunda bicisha bugufi, kandi abishira hejuru nzobacisha bugufi. Voilà, abishira hejuru Imana irabakorora. Abemeye bakicisha bugufi nabo umwanya ugeze Imana irabashira hejuru. Rero sinkekeranya na gatoya ko igihugu c'u Burundi kizoba igihugu ciyubashe, igihugu kimurikira ibindi bihugu vyose mu gihe twemeye tukicisha bugufi. Uko kwicisha bugufi nako twakuvuze hariya muri rya jambo ry'urufatiro rivuga ngo niyo abantu bitirirwa izina ryanje bemera bakicisha bugufi, voilà, ngo bagaheba ingeso mbi zabo bagasenga, twese turabasenzi, voilà, barondera mu nyonga hanje, yes, ngo bakava mu ngeso mbi zabo, ngo jewe horaho nzobumva ndi mwijuru ndababarira ivyaha vyabo kandi ndabakirize n'igihugu. Voilà. Ubu rero ikibazo umuntu aca yibaza, mbega igihugu cacu kiragwaye gushika yaho twosaba Imana ngo igikize? Voilà. Niwaba utabona yuko kigwaye, ntibinakenewe yuko wo kwicisha bugufi. Mugabo mu gihe wowe ubona yuko kigwaye, gikeneye umuti, mu gihe wowe ubona ko kigwaye, ukabona yuko Imana ikeneye gukora ikintu, nukwemera ukicisha bugufi. Hari akaririmbo umuririmbyi umwe aheruka gusohora avuga ngo fata imisaraba n'amashapure dusenge. Waba umuporoti, waba umukatolika, waba umuyisilamu, senga uko usanzwe usenga, mugabo ushire igihugu c'u Burundi ku mutima, ugishire hagati mu masengesho yawe, ugira uti Mana hangaza igihugu c'u Burundi, kiza igihugu c'u Burundi kuko kiragwaye. Uko gusenga twe tuvuga duti gutegerezwa gukurikirwa n'ibikorwa. Umwe niwe yavuze ngo
dusenga dukora dusenga. Voilà. Hariho ivyo dutegerezwa gukora, ivyo nivyo twama twadondaguye. Hariho discipline dutegerezwa kugira. Voilà. Amasengesho gusa ntamaze. Amasengesho gusa ntamaze, ahubwo amasengesho ashigikirwa n'ibikorwa. Ibikorwa navyo bigashigikirwa n'amasengesho. Ivyo bintu bibiri birajana. Ntushobora gukora kimwe ngo ureke ikindi. Ibikorwa ubikoze ata amasengesho birimwo ntaho bigushikana. Amasengesho uyakoze ata bikorwa ntaho agushikana. Nico gituma ivyo dutegerezwa kubikorera rimwe. Umusenge umunsi wose uriko uravuga mu ndimi zitamenyekana, uriko urasoma ishapure cyangwa uri mu musigiti, nta kintu na kimwe bishobora kugushikanako gihe iryo sengesho utarikurikije n'ibikorwa. Aha niho bikunda kutunanirira muri Afrika no mu Burundi. Anga amasengero yuzuye, aho uciye hose ukasanga isengero bariko barasenga, mugabo mu bikorwa vya misi yose, mu ngeso za misi yose ugasanga nta guhinduka, ugasanga ibikorwa nubusa. Niho mu bihugu vy'abazungu baturushiriza. Hasenga bake, mugabo basenga baragerageza ivyo basenze bakabishira mu bikorwa. Nimba ijambo ry'Imana rivuga ubwizigirwa, ubwo bwizigirwa bakabukora, bakabugira. Voilà. Nimba ribuza kubesha, ntibabeshe, bakagendera mu kuri nk'ihame ryabo. Tube abakora ivy'iryo jambo, ntitube abaryumva gusa. Ivyo bizotuma dushika kuri ya mbono, bizotuma dushika kuri bwa Burundi bw'amata n'ubuki, bizotuma dushika kuri ca gihugu kidasanzwe kimwe twasezeranirwa n'Uhoraho, kimwe Imana yasezeranira basogokuru na basogokuruza. Imana nibahezagire mwese, reka twibananize kwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.